urayibona uko imeze mu bwato bushasha muri propre bufise kira kitu waraza kubitwereka ndaja kubereka kubijanye n'amatone utwara buratwara iki ni ikintu gikomeye cyane ku mato yari yo yose niyo systeme de sécurité ya mbere y'ubwato iki bacita antenne technique bacita gendo iyi ni gendo electrique ikoreshwa umucana. Iyo ubwato bishitse bukagira ikibazo buri mu mazi turakunze kumva ngo ubwato burakunze kwibira. Mbega iyo ubwato bwize ikibazo nyuma kabwibire gusa canke ari gihe butibira buri mu mazi. Mbega n'ubwato barafise ibarabara canke imisunga radar nyene bikakwereka ibara ahantu heza. Aha muri Lac Tanganyika biroroshe parce que la navigation dans le Lac Tanganyika ni biri facile. Uri kurabona mu Burundi uri kurabona ikongo mugabo muri Osea nta na kimwe ubona. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best and for this industry Abuja Flavor. Chakini makurisha makibazanira bishamvuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubaze dukingurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus. Amadusira dukingurukira namwe bwakunzi bisamirizi Irebe FM 91 n'ibice bine no kuri Radio Garden mbese no kuri site web yacu ya Irebe FM akabari wezi 3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com. Nongera ndabayikaze muri kino kiganiro turi ngaha nyene tuko twerekana ibyiza by'igihugu n'abari uko abarundi turi mu kazi kose mu byiterambere byose. Ndaza abantu benshi baguma banyandika ati Beni kuri mu byiterambere turonderere kubijanye n'ubwato Musumba Cargo. Rero no munsi nakubara ati rero ideni yayinemeye shakurishitsa. No munsi rero abakunzi ba Irebe FM Irebe Media muri mu Burundi cyangwa mu mahanga ndakubara ati rero no munsi wa munsi rero wa bya bintu nyene mwari mwifuza yuko bigenda neza yuko mumenya byinshi kubijanye n'ubu bwato. Timbega bibaza ko nuza kuya kubijanye n'iki kubijanye n'ubu bwato. Je cyambere nshaka kumenya mbega ubu bwato bumeze gute, speciality y'ubu bwato bwo ngaho iwacu mu Burundi mbega ni yahe, mbega muri Musumba Cargo umuntu arinze avuga ati je nshaka gukora na Musumba Cargo shaka yuko ibintu byanje biva ngaha kumbure bigenda hari ibuvira canke bigenda shati muri Tanzania mbega bigenda gute binyorohera gute, service zose zimeze gute, mbega ubwato ubukomezi bwaho n'ubwa mbega ubu bwato bukora ryari na ryari, mbega ubwato bwa mu Burundi bumeze gute, mbega icyumviro cyacu yuko bukora bwaje gute. Bigaza kubwana byinshi kuri mikuru ya Beni Byandeka Mesike Professional ndi kumwe ngaha anye amahoro mutaha. Amahoro cyane yaza neza turashima uhoraho. Salama mzee. Salama. Fresh habari yako? Salama kabisa. Okay, asante. Yes, nariko ndabaza ati mbega mwese muri Abarundi canke? Oya. Uyu jewe ndi Murundi. Ujana kwijana. Kabisa. Uyu nawe umukongomani nawe nyine naona ni nico kibarundi nakumanyisha kitu kabisa turabavandika. Ego no musi rero mwaduteye iteka mwatwemereye yuko tuzana tubakoresha ikiganiro kubijanye na Musumba Cargo. Ati mbega no ndi kumwe n'umuvyeyi yitwa gute? Jewe izina ryanje ni Jean Bosco Ndikumwiko. Nkaba urabona ko ndi umutapa. Wenda kwije imyaka 60. Nyinshi cyane kabisa kwezi. Mu bitabo ni 59 mugabo ni 60. Ayima ndi mu kapitene w'ubwato. Natanguye kwinjira muri ibi depuis 92. Gushika n'ubu niho ngiri. Kuva 92. Ego. Umukapitene w'ubwato. Ego. N'uyu musi kuva ntaravuka abasha. Ego, salama mzee. Salama. Kwema ndio. Kabisa. Sijui majina yako ni aje? Mimi naitwa Captain Sango Kaozi Esperance. Ndio. Captain Sango Kaozi Esperance. Mzazi wa watoto wangapi? Watoto 6. Ndio. Na uko kapiteni? Ndio, niko kapiteni. Kwa miaka ngapi kwa sasa leo unafanya kazi? Sasa niko karibu na miaka 10 na kitu. Miaka 10 na vingine vitu. Ndio. Miaka mingi kabisa. Nasikia kazi sio rahisi sana kwa kapiteni. Kazi ni rahisi ukitia kwenye akili yako. Kama ukitia kwenye akili yako ni nzito lakini ni kazi nyepesi. Ndio. Kwa nini leo uko kwenye Musumba Cargo? Niko Musumba Cargo. Nilipenda kubadilisha nchi. Nilikuwa nafanya kazi Kongo, nilikuja sasa kufanya kazi kwenye Musumba. Ndio, hapa ni meli yangu ya kwanza hapa Bujumbura. Kabisa. Ndio. Burundi unapo hapa kwaje? Burundi ni pazuri. Mazingira mazuri.
kabisa. Nanovuga umutekano, unajua maana yake umutekano, security ni kwa mzee Ndayishimiye ni nzuri, iko salama, mambo yako sawa. Ndio. Warundi unaona wakwaje? Warundi ni wazuri kabisa, sio wote wabaya, Warundi ni wazuri kabisa. Ila Musumba ikorera he na he? Bon, Musumba c'est un bateau mixte. Iyo mvuze mixte, c'est-à-dire que itwara ibintu n'abantu. Ikorera muri Lake Tanganyika hose. C'est-à-dire iragenda maporo yo Tanzania Kigoma, ikagenda Murungu, ikagenda Karemi, ikagenda Uvira, na Kabimba. Naho hoboneka hariho n'iyindi poro y'Ikasanga Tanzania, naho nyene turashobora kugenda nta kibazo. Nivyo na hamwe twimiriwe. Naho woronka umuzigo ico abandi badafise turushije Musumba ifo notesa. Turashobora gukorera Kote Congo. Dukura umuzigo nk'ikaremi tuzanya Ikarundu Uvira. Les autres bateaux burundais n'ont pas cette chance-là. Mais le bateau Musumba, only Musumba, il a l'autorisation. Cette autorisation internationale de travailler, de transporter les marchandises sur la côte Tanzanie, d'exploiter tous les ports du Congo. Umva Musumba yonyene nifise ubunze ko exporta nuze hariya mu maporo yose muri Congo. Numva kabisa kweli Musumba ni sio ya kawaida. C'est une distinction d'autres bateaux. Kabisa. Ego, kumbere nk'umuntu yumvise Musumba uyu munsi ngiko mumubarira. Musumba, icida cha Musumba, usumba izindi ayandi mato yose yo ngaho ni kimwe. D'abord Musumba il est rapide. Iranyaruka. Hanyuma kandi imizigo ishikanigoga. Y'inyaruka c'est-à-dire ko n'imizigo ishikanigoga. Bene yo bakayironka kare. Iyo ni speciality yayo. Yambere, hanyuma ikindi naco Musumba urayibona uko imeze mu bwato bushasha, muri propre, bufise kila kitu. Waraza kubitwereka? Ndaja kubereka. Kubijanye n'amatone utwara? Uratwara 1500 tonnes. 1500 tonnes. Kabisa. Mu Burundi urumva yuko dushoboye cyane. Mu Burundi turashoboye. Nk'urugendo rwo kuva ngaha no muri mu kivuko c'Ikigoma. Musumbi hagenda umwanya ngara gute? 10 heures. Kigoma kivuko cyari cyo sindabizi byose. Ni Kigoma nivyo. Trajet Bujumbura Kigoma ni 10 heures. 10 heures. Amasaha 10. Iki ni kintu gikomeye cyane ku mata yariyo yose. Niyo système de sécurité ya mbere y'ubwato. Iki bacita en terme technique bacita gendo. Iyi ni gendo électrique. Ikoreshwa umucana. Si mécanique amukoresha amaboko. Mugabo iyiye dukoresha umucanwa. Komande yayo ni ijya. Kajya kantu mbona hari ko nagakomande. Ako. Hanyuma rero iyi urabona ko irikwije ifise 2 ancres. Mu gihe kuko urabona uruzi ntirusezerana, rurashobora kuba ari rubi cyane. Nico gituma ushobora gutana ancre zibiri zose. Kugira ngo ifate pour question de sécurité. Ujya ancre si cyakiri tubona ubwato kirekura cyicuma kiba gifise ibintu ngane etwale. Muraja kubibona ni mwamanuka hasi. Kimeze uku uyi. Ni nk'ico ubona hajya. Cyo kuri burya bwato. Kimeze kujya nyene. Ikirero gica kimanuka nk'imetero zinga. Iyi chaîne ifise longueur de 200 mètres. 200 mètres. Kero ubwato usanga budafise ancre none. Bien sûr. Ukaba uri kutwara abantu budafise ancre. Bon, ni kosha mugabo birabaho. Hanyuma nakubwiye ko Musumba c'est un bateau mixte. Uko imaze kwitwa ukoye ibifise système de sécurité. Urabona iri vous voyez ivyo ibi. Ibi. Sauvetage. Une système de sauvetage.
bavyita bouée de sauvetage. Urabona ko meme la un peu partout biriho ushobora gufata imodoka ukabona l'image du bateau no ku bwato hariya hose biriho. Hanyuma ikindi iyo ni canot de sauvetage. Urashobora guca wataye inanga ho hagati, iyo duca tuyururutsa hanyuma igaca ijya hasi, abantu bagashobora kuja ku umusozi bakoresheje nuko. Iki iye ni urabona hariya hejuru ikiriko ni projecteur, ariko projecteur mbwa hariho n'akandi kantu kariyo nzindi ko kabonye ijya bayita ni fedo muyage. Mu gihe dushitse nkajya dushitse mu ijoro dutaye izo nanga duca twatsa akajya gatara kugira ngo nuwuza wese abone yuko ari ubwato buhari. Niyo signification yayo. Ati rero ubwato nibushikira ngabo urafisa aho bushikira hari hariya hanze dushitse mu ijoro duca dutinanga kuri muyage. Muyage ni hariya hanze ya port. Hanyuma kuko urabona pour question de sécurité notre pays ishaka yuko ubwato buza butinyegeje bugashika les autorités administratives bahari hanyuma bakatwakira kuko uko bisanzwe kugira ni habemo bya bintu by'amagendo abantu bashimye mu kinywabi. Twebwe rero niduca mu binywabi tugenda bizwi tukagaruka bizwi cyane gose. Niyo mpamvu Musumba byabaye umwanya muto yicari baca barabizigira abanyagihugu bitabakorana nabone cyane gose. Hanyuma ikindi naco uraja kubona ama gilet de sauvetage y'aba passager ubona kubwiye ko notre bateau il mixte itwara n'aba passager twari imizigo n'abantu twari imizigo n'abantu hamwe kinoko ito kinogo ni cale ni emplacement y'imizigo niyo yanyu wana ijya ukuye bimeze bugera abonye kira kikontinere kiramanuka hasi naho kimanuka hasi sike ntavyibona kiramanuka hasi ya kontinere si conteneur n'amaparwa ya cale ni delimitation ya cale. Nero ko kirimo amazi none hajya ko kihari amazi iyo oye ni systeme do kubera ntuze entretien twariko turagira twarashite mu amazi mugabo yo tuyakuramo. Ubwato bwose babufise amakamba bavyita le cadre d'amarrage. Numva hariya aye wanako hariya hari ya mbere biri hariya bazita numero 1 numero 2 hari inyuma naho nyine hakabaho numero 1 na numero 2 amakatre dukomeze hagati haba haza yani makamba bita oblique les obliques mona makamike kimwe na kibazo ngo ufata en general d'amarrage. OK sawa nakwera ari burebure plus uba burebure plus ugira cadre d'amarrage. Twabonye buri ngaha hejuru aha hasi amazi ubwato Musumba buhagaze ni metero zingahe? OK. Umuntu abari mu passager nujayo mu passager ngana z'imizigo gusa. OK kabisa Musumba ndabona kabisa kweli ni sawa kweli. Unaona handitse ko cargo numero numero 2 numero 3. OK naho ni numero 4. L'emplacement turimo ni deuxième classe. L'emplacement des passagers niho bagendera niho babicaye. Hanyuma nk'uko tuzakuza turabona hariho n'ibindi bibanza.
amafaranga ya première classe na deuxième classe aba ameze oya nico gituma wumva hariho deuxième classe na première classe ya ina difference deuxième ni usanga itsinje cyangwa première itsinje wowe uri uvuye hasi uri kuraduga ntumva yuko hariho ubudasa ni nguvuzaga akoresha nyinshi kwirudu babira bitsinje nyine duheje bien sûr kabisa la différence ihagaze ku maprix maprix ndio kwa tofauti na pale hakuna derangement kama vile hapa mtu atakuwa anapita hapa mara moja anapenda kuingia huko ndani akulipa hapa anapenda kuingia huko ndani lakini pale juu unakuwa utofauti hakuna derangement sababu milango ni mingi kwanza pale juu inafungwa mara kimo ataingia hapa ni kama anajishimia ndio anakulia pale ndio yani sawa aha niho première classe hasi ni deuxième classe nta troisième classe yandi batse oya apart yo ngaha hejuru hari hejuru ni nama emplacement nama cabine de capitaine okay turashobora kuhabona naho nyine cyane rwose sawa tugiye turaje mbega ngaha service zo ngaha zose zimeze gute harimo restaurant hakaba na cantine barashobora gufungura bakongera bakanywa hariya hasi nta kantine we naho nyine iri ariko amapringira abatandukanye cyangwa ico kimwe amapringi ico kimwe ariko service zo ngaha mu bwato bwose binyaruka bimeze bien yego kabisa ntawo basuzugura ngo yatanze make cyangwa yatanze menshi oya urimenya ni ku gisusu cawe rero iyi emplacement neutre c'est pas n'importe qui azanga aduri autorisé kuko ngaho urabona chumba ikoreramo abakapiteni mbega iki kibanza rero kijamo umuntu wari wese sio kila mtu anaingia hapa ni mabaria tu na makapiteni wao kapiteni gato ikumbure ari umuntu atobabizi mbega kugira ngo ube umukapiteni burya nibiki bisaba kugira ube umukapiteni kwiga kuja ku ishuri kabisa kujya baca peremi aruguru peremi baca by'abakapiteni niba dakujya peremi atari cyo kimwe kuko urabona permis urashobora kuyica pratiquement mugabo sur notre côté de capitaine tu dois étudier hariyo amakuru utegereza kwiga hari ibyo bita police de navigation hakaba droit de la mer ibyo utegereza kuvyiga hakaba n'ibintu bita le service de matelotage parce que le capitaine ategereza guforoma abandi urumva rero utegereza kuba uri outillé intellectuellement et pratiquement kabisa kirumvikana neza cyane ego ati mbega nakujya tuba twumva ngo mwibarabara hari amategeko agenga ibarabara mbega no mu mazi hari amategeko agenga mu mazi nico gituma nakubwiye ko hariho kuru bita police de navigation muri mu ncamake biba bimeze gute police de navigation irafise amategeko yayo kurya no mwibarabara haba hari amategeko yayo nico bituma utegerezwa kuba ubizi kugira ngo hari aho utaja hari aho utegerezwa ibyo utegereza gukora en cours de route ibyo utegereza kubahiriza urabona ko hari kamadarapo hariho ibintu by'amadarapo bakwereka iyo uhuye n'umuntu ari andetresse cyangwa ari ukamenya ko ushobora kumufasha cyangwa
kudashobora kumufasha udashobora kumufasha si umuntu wese uhura nawe mu mazi ubufasha hari aho usanga bidasaba ko umufasha ari icumu ushobora kumufasha umuhereza akagira ari kuko kirazira ko ubona umuntu ari ande stress amaga umurengane akwitwariye hano umva umusanze mu mazi afise ingorane ukamurengana birahanwa n'amategeko ego tugaruke muri Musumba rero mbega Musumba akabiye ko muri Musumba tubariye yuko kubijanye na sécurité ni bon mbega kubijanye n'imizigo yishika neza bigenda gute dufate nk'amatoni umuntu afise amatoni menshi ikintu cyo tuma umuntu aba motive kugira ngo akorane na Musumba cyo bari giki nababwiye ko Musumba ishobora gutwara 1500 tons amazi gashika neza kandi byihuse iyo ni sekamatu ya mbere gushika neza ariko akundi uvuga ati bidatakara cyangwa bitibwe bitakara ntibyibwa kandi bishika birine ntibinyagirwa no mu bwato bumeze neza nta kibazo na kimwe uko wabirungitse ni kubitora cyo ni cyambere hanyuma ikindi naco nababwiye yuko kubera rapidité bigashika ku mwanya mwiza binyarutse hanyuma ikindi naco Musumba irafise professionnel abakozi barabizi ngo Masafari ni kapitene tena nakubwiye ancienneté yanje n'uyu yakubwiye ancienneté yiwe urumva cyumva yuko dukora ico tuzi mzee wewe ushatumikia kwa bato nyingi tofauti ndio kuna utofauti gani entre Musumba na hizo zingine cargo ushatumikia meli na achana kuna meli ndogo na meli kubwa kama hapa meli nitumikia ilikuwa kidogo ilikuwa ndogo hiyo meli ilikuwa natumikia lakini hapa hii ni meli kubwa na ina nani yake utofauti yake hii kwanza ina speed ya upesi sana ya haraka iko speed maana inanyaruka mbio kwa sababu hii tukitoka kama mfano tukitoka hapa asubuhi tutaingia Kalemi tena asubuhi tukitoka hapa asubuhi saa 2 tunafika saa 2 yani tutakuwa kama vile usiku pale saa 1 ya usiku tunaisha ingia Kalemi kabisa hiyo inaeleweka yani unamaanisha kama hii kwa speed ina speed kubwa kwa meli zenyewe shagabeba Musumba Star hata na meli nyingine kama vile leo tuna meli kubwa hapa Tanganyika ni Amani ile ya Mzee Kabila lakini sisi tukitoka tunaimwacha mapema ile ya Mzee Kabila unamwacha kabisa atuone kwenye wala hawezi kutuona kama vile tulifanya tukitembea Uvira tunatoka Uvira hii mida kama 14 pale tutafika na energy mate kabisa tunatupa nanga tunatupa ile yangu nilikwambia tunatupa jioni tunalala nje ya bandari kabisa na asubuhi anatupokea lakini mwingine akitoka Isa atafika tena kesho ni mchana ndio safari inakuwa ndefu mizigo labda itaharibika mizigo itaharibika watu ndio wanachoka sasa au wenye wako na mizigo yenye inahitajika iwe ishafika fast kwenye inaenda mapema inachelewa kabisa mtaa nikiwaza kumara shekza mbega Musumba style ni Musumba cargo itwara byose canke ari imizigo mugwe mutembere gutwara ifungurwa ni impuzu canke ibirato bidandazwa canke hari byo mvuga twebwe dutwara gusa oya twebwe dutwara bidandazwa byose mugabo hariho ivyo uko n'izindi n'ayandi mato hari ibyo tutari kuye gutwara nk'uko abandi bose bakwiye gutwara muga en grande partie ikintu citwa ikidandazwa cose turagitwara cyane gose hanyuma ikindi ntababwiye murabona amapare yari yo ngaho ego iyi izi hano umukapiteni akorera batita manete hanyuma iyi ni tableau de bord yacu tableau de bord zifasha iki ku bwato iyi ni moteur tribord ariyo moteur de droite iyi nayo ni moteur de gauche izi moteur zibiri aha rero icyo bigufasha
ibikwereka ko imoteri zawe tatse cyangwa ziko zikora neza kandi ziko zikora neza kuri kuri capacité yazo. Hanyuma iyi nayo ni radar amene kana GPS. Muranumva ngo radar ku bwato bitegerezwa hamwe na GPS ku ndege no ku bwato ngo bitegerezwa kubera iki? Ari ubwato baramva ngo bwataye inzira ngo babuze irengero cyangwa indege ngo yababuze irengero ryayo. Voilà le rôle du radar. Niyo nyene mvuze. Pour orienter le bateau, pour nous orienter en d'autres cas. En fait kubereka inzira. Niyo twereka inzira. Hanyuma kuko irashobora kugira ise porte nini ya. Porte nini je kuvuga donc kuri distance nini. Distance nini ya. Irakwereka inzira. Ego nariko ndabaza ati mbega ko tuzi neza yuko imodoka zigira amabarabara niko ni hakarero kumika imiduga kwera niyo benshi bamenyereye mbega n'ubwato barafise ibarabara canke misunga radar nyene a base yi radar uratora ibarabara nyene a base yi radar uratora ibarabara nikakwereka ibarano heza ahamwira muri Lac Tanganyika biroroshe parce que la navigation dans Lac Tanganyika ni biri facile uri kurabona mu Burundi uri kurabona ikongo mugabo muri Osea nta na kimwe ubona nta na kimwe ubona nico gituma ava yuko haguruka barakubwira ukabanza ukagira des calculs zibarabara ryawe ukagira ibiharuro mbere yuko haguruka ukagira ukerekana iyo barabara yawe abadi dezerema baguhaye hanyuma ugakarikira bakakubwira bati à tel point muraza guhura na x ou y hanyuma ugaca rero utora iryo barabara abadi dezerema baguhaye sino n'amakordone baguhaye kandi iciza cyabyo uba hoho nta bintu byo gutumwanya kuko babazi yuko bo atelier uzo bushitse kuri remplacement uza guhura niki n'ubwato n'ubundi bwato nk'ubu canke hatakuba ikirere kidakuba kimeze cyo gituma ifoto uteza kwikonforma kuri ntuze kuri radar. Kuri radar ego radar iragufasha mugabo uteza na question de timing umwanya ego baravuga ngo ubwato ngo nawo uri mu pilote uri mu kapitene ngaho uri kurabutwara nakujya tuzi mu pilote w'indege ngo abafise undi muntu abari koramufasha ari ku kivuko kanaka canke ari kuri source kanaka nawe muragira communication n'abandi bantu biri kuba bimeze gute mu bisanzwe twese cyo kimwe n'indege bien sûr kubiri wacu twa dufise communication avec notre direction muri Musumba Cargo canke iyo tugiye twa dufise uwo turiko turavugana kuko turafise représentation dans chaque port représente Musumba Cargo par exemple ngayo Uvira turamufise mu représenta Karemi turamufise ni Kigoma turamufise Kasanga turamuronka mugabo Kabimba naho nyine turamufise kuko uwo Karemi ni wakakora byose ego nta umenya ati iyo umwansi aturukanye ati mbega nta bibazo muri ahura navyo muri mu ngendo mu mazi ko bavuga ngo mu mazi ngo harabamwo inkozi z'ikibi bigenda gute twebwe tugira Imana ibyo ntibiradushikira manishimwe mugabo cyane tuvuge ko iki ni uburemere bw'umutekano hari ngaha mu karere ko muri Tanganyika hamwe n'igihugu cya Kongo bimeze neza security imeze neza ku ruhande mukorera navuze ko gushika ubu yatangora ntituragira twonya ukamplele cyane gose mugabo urumva akarere ko kifashe ashobora guhinduka damanot ibyo umuntu abikorera sivale umuntu agiye araronka
ariko n'abajeje intwaro mu kote Burundi kote Kongo barabafasha murakorana neza cyane barabafasha bikagenda neza cyane baba hafi yego kabisa ego ni kibazo kumbure umuntu wese ashifuza ko mbega iyo ubwato bishitse bukagira ikibazo buri mu mazi turakunze kumva ngo ubwato burakunze kwibira mbega iyo ubwato bwize ikibazo nyuma kabwibire gusa canke ari gihe butibira buri mu mazi mu bwagize ikibazo murashitara ko bwibiye oya biba bivana n'ingene iyo ico kibazo kiba kimeze kiba nyene kiba kimeze na emplacement carereye kuko ubwato burashobora kugira problème ya moteur ubwabo ntibuca bwibira umwanya wari gukoresha kuri izo moteri zibiri umva uriko urakoresha imwe ucuba muremure par rapport yuko ziba zibiri okay kabisa turakunze kubona ngo mu bwato ngo bwagonze mbega bwagonze iki ngo hari imisozi mu mazi byo navyo ngo bari biki oya urumva imisozi mu mazi ntayiriyo uretse ko ushobora kuba harashobora kuba mauvais temps ikirere kibi hanyuma soit niya pare ugasanga iragupfanye niya kombo ugasanga biranze busol ni busol ugaca usanga ntibiriko birakora bidakoze rero uraba désorienté nk'umukapitene rero guca ukoresha amazi ucurifyura kabisa ukoresha ubunararibonye ubuhinga kabisa ego yes na cyane cyane kumbure abantu barakora abona ibintu byinshi gaha hirya ni busol nayo gufasha iki hii hapa si ni system ya 4 kwa ngadino unajua naenda Burundi naenda mu Cape gani naenda Zambia naenda kuside naenda kunor naenda kuwest basi kisha kumetrize ile unaangalia madegree sasa okay inafina kuonesha unakuwa na madegree lakini unajua madegree nitaingia nayo Tanzania na degree gani nitaingia Zambia na degree gani basi afu ile ya kule nayo ile huyu ni juu ya kuangalia profondeur ya maji na profondeur ya maji unapaswa muijua buremere bwa maji ukiona deja kama unakuwa naenda ku 2 metre pale unakuwa mdanger unapaswa kujua kama hapa niko deja ku danger maana yake bateau haiwezi kupita 2 metre akia ku 2 metre pale usishuke tena chini sababu unaweza kuwa mwenye niveau ku 2 metre kule uko deja 1 metre mama wewe inafika kwa problem unabaki unaacha balance kabisa 3 metre pale uko vizuri kabisa tunaona pako vola mbili zo vola zibiri zikora ikigabasha nayo babwiye ijya vola bayituza ni nk'iya secours iriya hariya ariko principal niyo okay musumba ijya ntiri y'abantu bayikuraho baduyindi moderne nakubwiye electric okay ijya ni hydraulique mugabo ariko Paul mu mirakora irafasha yagize ikibazo okay none bikunze gushika izi volant za bateau zikagira ikibazo mugabisha bisa ko mwikora kuri ziriya zahari ni bimwe nakubwira iyo habaye gapane technique niho tureka gukoresha twakoresha iri musumba karugo ndabona mwari twanze mu bintu byose afite tous les petits détails n'akantu gato mwebwe ni mukirengagize ubwato bwo mu Burundi bwobawe cyane ego ni kibazo kumbure abenshi barabibaza ati mbega kubera iki abarundi tutizera iby'iwacu ngo ujya bwato ko bwakoreye mu Burundi basha ngo buzokora indwi imwe ariko no musi turabona musumba karugo imaze umwaka urarenze urarenga umwaka timbega nigiki mutumirira abarundi muri rusange kugira ngo bizere ivy'iwabo bizere made in Burundi bizere ivyakorewe mu Burundi bumve yuko n'ivyakorewe mu Burundi ko n'abarundi dushoboye icambere nuko d'abord bomenya yuko no bivuze ibintu biriko birakorwa n'abarundi kuko se abarundi gusa bikora iya des experts bava hanze baje gukora ubwato nakajya kagorane bari bihenze ko ubwa mbere barakarectifier ubu bwato bumeze neza cyane hanyuma ikindi naco iyi ntuzi y'isosiyete Musumba Cargo yaje hageze kuko irafasha la main d'œuvre nationale cyane gose amafaranga kumbura umudandaza yokoresha
uretse n'umudawana yahaye akazi abantu hanyuma ikindi naco izana imizigo igihugu turuwa irarikora yo ngaho kugataka ko mu Burundi irarikora urumva yuko do pare d'autre hariho iri benefique avantage nini cyane ku gihugu navuze nahereye kuri main d'œuvre nationale ari twebwe abakozi hanyuma hakaza iyo transport ikiba rapide ku mizigo y'abakomersa batwikoze ko turuwa irarikora kandi kore ritari rito kuko iriha par voyage ihagurutse ikagenda guteza kuri kore kabisa ndumva bimeze neza cyane n'imizigo izana irariha hari uwavuze ati ngo burya ngo Musumba Cargo ntiyakozwe ku bw'ivyuma byo ngaha mu Burundi gusa mbega tubumvishe neza ko ari ivyuma byo ngaha nivyo bari ivyo oya yakozwe n'ivyuma byo ngaha yakozwe n'ivyuma byavuye hanze ariko ikorerwa ngaha mu Burundi yakorerwa ngaha mu Burundi shanke murayibona n'ubu bariko barakora ayandi mato burya bwasahiriza mu gutwara abapasaje cyane ari naco gituma Musumba boyizigira kuko ije hageze kuko mu Burundi nta bundi bwato na bumwe twari dufise butwara abapasaje nta na bumwe ubwari bwari busanzwe gukora akazi akahe ubwari buhari bwatwara imizigo gusa nta mupasaje n'umwe bwatwara babatwaye ni bya bindi byo kwifasha bya depanage kuko nkuko wabonye izi emplacement twakoretse z'abapasaje ugiye mu yandi mato ntabyobona izo zindi rero ntizizoba ziri mix zizoba zizotwara gusa zigenewe gutwara abapasaje gusa icyo gituma ndakubwira yuko societe Musumba Cargo Imana ihezageranye neyo n'uwataye inciyumviro n'ubwo buryo bwapfuye kuko ije hageze gutabara Burundi n'abarundi cyane gose ego ari uwambara ati mbega muri Musumba ngo nibagana muri Musumba uzombarize ko muri Musumba byo kunda ko bankurira imodoka iri muri Tanzania bakayinzanira ngaha byo ko cyane gose imodoka iterenze guca mu ikaburimbo mukayinzanira ngaha neza cyane bankayidedona hajya bagaca baterura bakurayo batwara uko nukuri neza cyane mzee nasikia tumeongea mengi sana zaidi kwa jambo moja ni jambo limwe ni kitu gani unaweza kuambia mtu awe na ile kiwi ya kutumika na Musumba Cargo? Wafanyabiashara wote tulienda kufanya kazi hapa wanajua. Sisi bei yetu ni chini sana ya meli yote haya. Parapore ya zingine. Sio yote za laki. Sio chani kilihasi. Sio yetu iko chini. Kilihasi cha. Bei yetu ni chini sana. Na chakula yetu hapa inauzwa bei chini. Na chakula ya kila kitu ni chini. Nasikia mambo yako sawa. Tuko na mashamba ya VIP. Hapa tunawalipisha $100. 100 VIP ndio ile kubwa. Kwa sababu sio nyingi lakini meli nyingine $200. Mbona nyingi? Iko nyingi. Musumba wewe Cargo naona wewe mambo umeyarahisisha kwa zaidi sana. Bei ya mzigo inalipishwa bei chini. Yaani bei nafuu. Bei nafuu kabisa. Musumba ngai na advantage tu. Kabisa. Maana mambo yote Musumba ni ndio. Kabisa ni kugonga mwamba kabisa. Mutaba je numva nomenga no bashimira kabisa numva byinshi mwabitubari. Ego cyane. Ego kumbere wowe turi mu rugamba rw'iterambere very soon ndabemera yuko bakunzi bisamiriza Irebe FM Irebe Media muzobona twashitse na hariya mu Kabezi bariko barakora ya yindi mail kumbere ndagushimire cyane chef capitaine. Merci beaucoup. Tubibutse izina twari kumwe nande Capitaine Jean Bosco ndi ku nkiko. Ariwe arongoye Musumba capitaine titulaire. Na mon adjoint capitaine Sango Kahozi Espera. Mbega ubwato bwose buri twagora kapitene babiri cyangwa ni ngaha muri Musumba gusa ni haraka kabijye kuko twagora kapitene na batatu bashaka muri batatu urugendo rumwe mugenda muri batatu kabisa ahandi ho usanga ari umwe numva umenga ngo bari babiri ngo cyangwa umwe mama wateza kwa babiri ariko mwebwe ni batatu ku buryo nabyo shikukagwarira no mu nzira undi arakora cyane gose tuzosubira rero naho gutaha bye 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 bye